ushira umutima wawe ku Mana, wizera Imana, uduze ukwizera, kuko ico Yesu yavyutse abagaya ko kwabaye kwizera guke kubera batigeze bahishurirwa wo bari kumwe. Ubwo nturi kuragoranwa na Yesu, ubwo nturi kuragirana ingorane na Yesu, kandi muri kumwe, uri kumwe na Data, uri kumwe n'Umwami, uri kumwe n'Umuremyi, ariko ukaba uri kurahungabana mu mutima. Ndagomba kugura amaso yawe utahure, umenye ico Yesu ari ku buzima bwawe n'ubushobozi bwiwe. Niba mwizera mu bubasha bwiwe uratabagwa, ariko niwizera ubwenge bwawe, ukizera inshuti, ukizera abagenzi, ukizera ababanyi, ukizera abahambaye, ukizera ingabo, birazakunanira. Ariko hamwe na Yesu ndabwira ngo birashoboka. Ndaramukije mwese mu izina rya Yesu, ndabaha ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo ya Heritage. Ni Pastor Jules HAKIZIMANA muri kumwe muri kano kanya, aho ngomba kuganira namwe ijambo rivuga ngo Imana icecekeshe imifunda yanyu. Ndagomba dusome ijambo dusanga mu gitabo ca Zaburi 107 ku murongo waho wa 29. Haravuga ngo umuyaga w'igihuhusi awuhindura agahwekere, bituma imifunda yaho itekereza. Imana ihabwa icubahiro. Aya n'amajambo ariko aratubwira ubushobozi bw'Imana, ico Imana ishoboye. Anyibutsa amajambo dusanga mu gitabo ca Mariko ibice 4 kuva kuri 35, aho ijambo ry'Imana ritubwira iyi nkuru y'umuyaga wateye mu kiyaga. Ijambo ry'Imana rimbwira neza ko Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe mu bwato, noneho haza umuyaga udasanzwe, umuyaga w'igihuhusi. Abigishwa biwe bagira ikibazo, bamaze kuba babonye ibibaye bakoma Yesu. Yesu yari yibereye mu bwato, noneho baraza barakoma induru, baravuga ati mbega ntubabaye ko turiko turapfa, n'ibindi byinshi bagerageza kwigwanira, bagerageza kuraba uburyo biri bugende, barafata ibikoresho, badaha, basesa, baragerageje ibishoboka byose kugira ngo bigende neza. Ariko Yesu amaze kubaraba arabona ko ari abantu bagize ukwizera guke. Nico gihe tubona rero Yesu yikangura, maze arategeka uyu muyaga, mu kiyaga habasha kubaho agahwekere. Mwene data, ushobora kuba uri kuraca mu bihe bitandukanye. Uyu muyaga canke iyi mifunda ndayigereranya n'ibihe bitandukanye tubamwo nk'abana b'abantu. Ushobora kuba uri mu gihe c'ingwara, ushobora kuba uri mu gihe c'ubukene, ushobora kuba uri mu gihe co gutabwa, ushobora kuba uri mu gihe co kwankwa. Sindabizi igihe woba urimwo, igihe kitakoroheye na gatoyi. Abigishwa ba Yesu turabona yuko vy'ukuri babaye mu mwanya wo kutakaza ukwizera, mu mwanya wo gushaka kwironderera inzira, mwanya wo gushaka kwironderera inyishu, ariko ntabwo byigeze bikunda. Ahubwo Yesu yavyutse ababwira ati mbega abantu bo kwizera guke. Imana ishimwe. Mbega nawe mu bihurimwo, mu bibazo urimwo, uvyifatamwo gute? Uvyitwaramwo gute? Hari inyifato twe dukwiye kugira mu bihe nk'ibi. Inyifato yacu kwa gukwiye kwizera Imana malgré imiyaga itandukanye turimwo, malgré ibibazo bitandukanye turimwo. Ukwiye kwizigira Imana. Imana ihabwa icubahiro. Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira rero uku kuntu bagerageje, birondereye uko biri bugende, ariko ntivyakunda. Mbega uri mu bihe bimeze gute? Mbega uri mu bihe vyitwa gute? Ndibuka igihe kimwe Yohana ari mu gihe nawe nyene kitoroshe, ari mu ibohero, yazize ivyo yavuze kuri Herode na Herodiya. Noneho
baramufata nabi bamushira mu ibohero. Ijambo ry'Imana rimbwira igihe Yesu Yohana atuma abigishwa biwe ati genda mumumbarize ati mbega ni Yesu wa wundi cankwe turindire uwundi. Bibiliya irambwira Yesu igihe atangura gukora ibitangaza mu maso y'abigishwa ba Yohana arabwira ati genda mumubwire ivyo mubonye, genda mumubwire yuko impumyi zigihumuka, ipfa amatwi biracumva, ibimuga biracahaguruka n'ibindi. Yohana ari mu gihe c'umufunda, Yohana ari mu gihe kitoroshe. Reka nakwibutse yuko Imana yacu irashoboye guhagarika ibihe wowe urimwo, irashoboye gutegeka izo ndwara wowe urimwo, irashoboye gutegeka izo ngorane, ayo madeni, ivyo bihe nyene bitakoroheye. Nibuka umudamu umwe mu gitabo c'abami, umudamu yari afise ikibazo c'amadeni, yarahungabanye, yaramerewe nabi, yararushe umutima. Uyu mudamu umugabo wiwe yari asanze yiga ivyo kuvugishwa mu ishuri Elisa yigishamwo. Noneho madamu araza kuraba Elisa inyuma yuko umugabo wiwe yitavye Imana yapfuye. Yarahungabanijwe n'amadeni, yari mu mufunda w'amadeni, yari mu bihe atari karabonera inzira. None araza kurerera Elisa arambwira atumviriza rero, abanyishuza raba bagira abantware abana, kandi umugabo wanje yiga ivyo kuvugishwa iwawe. Noneho Elisa aramubaza ati none mbega urafise iki muhira? Wa mudamu aravuga ngo ntaco mfise uretse akavya kuduvuta twa elayo. Imana ishimwe cane. Bibiliya iranyereka yuko Elisa iciyumviro yamuhaye caratumye uyu mudamu atabagwa, yishugwa, agirirwa neza. Mwene data, ibihe wowe urimwo wige guhanga amaso Imana, kuko niyo yonyene ishoboye gucecekesha uwo muyaga. Sindabizi wowe uri mu gihe cyo kwigeragereza nk'uko bano bigishwa bigeragereje bakazana ibikoresho kugira ngo badahe amazi. Ese uradaha amazi mu kiyaga biragenda gute? Rimwe na rimwe turigeragereza, ariko muri uko kwigeragereza nta nzira, nta nyishu, turabiruhiramwo, ahubwo tubikoreramwo amakosa menshi. Icari gikwiye niki? Nuko tubona Yesu yari kumwe nawe, ntibigeze bamenya uwari, ntibigeze bamenya ubushobozi bwiwe, ntibigeze bamenya gukomera kwewe. Iyo baceceka bakizera uwo bari kumwe, burya ntaho bari kuja, ntibari gupfa, ntibari guhungabana. Sindabizi rero ikiriho kirahungabanya amahoro yawe, sindabizi ikiriho kirahungabanya umunezero wawe, sindabizi ikiriho kirahungabanya ubuzima, ikiriho kiradestabiliza ubugingo bwawe. Ndagomba dufate ibihe vyiza vyo gusenga Imana. Imana yonyene niyo ishobora gutuma ibihe turimwo bihinduka. Birashoboka yuko utabaza umuryango, birashoboka yuko uhamagara inshuti, uhamagara abagenzi, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye neza muri iki gitabo ca Zaburi yuko ari wacecekesha imifunda, maze mu kiyaga hakaboneka agahwekere. Mbega uragomba mu buzima bwawe yuko haboneka agahwekere? Mbega uragomba mu kazi kawe yuko haboneka agahwekere? Uragomba mu rugo rwawe yuko haboneka agahwekere? Izere ushobora gucecekesha imifunda mu buzima bwawe. Rero tugiye kugira ibihe vyiza byo gusengana nawe. Singiye gusengera, ahubwo tugiye gusengana. Ushira umutima wawe ku Mana, wizera Imana, uduze ukwizera, kuko ico Yesu yavyutse abagayako kwabaye kwizera guke, kubera batigeze bahishurirwa wo bari kumwe. Ubwo nturi kuragoranwa na Yesu, ubwo nturi kuragirana ingorane na Yesu, kandi muri kumwe, uri kumwe na Data, uri kumwe n'Umwami, uri kumwe n'Umuremyi, ariko ukaba uri kurahungabana mu mutima. Ndagomba ugura amaso yawe utahure, umenye ico Yesu ari ku buzima bwawe n'ubushobozi bwiwe. Niba mwizera mu bubasha bwiwe uratabagwa, ariko niwizera ubwenge bwawe, ukizera inshuti, ukizera abagenzi, ukizera ababanyi, ukizera abahambaye, ukizera ingabo, biraza kunanira. Ariko hamwe na Yesu ndabwira ngo birashoboka.
ndagomba ushira umutima wawe ku Mana mwene data muri kano kanya. Twarabonye ugira neza ku Imana, twarabonye igihe twatakambiye Imana yishura. Twese tugiye guhamagara rero uwo mugabo twizera yuko ashoboye, uwo mugabo adahemuka, uwo mugabo vy'ukuri. Twabonye atabara Petero ari mu ibohero, twabonye atabara Daniel ari mu gobo rw'intare, twabonye abana na Yohana mu izinga rya Patmos, aho yarari kugira ngo irungu rimwice, aho yarari kugira ngo ibikoko imujye, aho yarari kugira ngo imbeho imwice. Mwene data, nagomera kubwire ngo Yesu aracashoboye gucecekesha imifunda iri mu buzima bwawe. Reka rero dufate uyu mwanya dusenga Imana, duhamagare imbaraga z'Imana, kuko niwe wenyene ashoboye. Ni wahindura ibihe, ni watabara, ni warokora, ni wazura. Yazuye Lazaro amazi iminsi 4 mu mva, amusubizamwo ubugingo, yaratabaye benshi. Nawe rero biracashoboka, mushire ku mutima, mwizere Kristo niwe muremyi wa vyose. Imana iguhezagire. Ndagomba dusengane muri kano kanya, wizere ubutabazi bw'Imana, ukura amaganya y'umutima wawe. Bibiliya irambwira mu gitabo ca Bifilipi 4:6 ngo ivyo mugomba vyose mwimenyesha Imana mu gusenga, mu kwinginga, bifatanije no kenguruka. Mbega nibiki wumva bibakiye umutima wawe? Niyahe imifunda yibwira Imana? Muri Petero wa mbere 5:7 haravuga ngo tuyibwire, tuyikorera amaganya yacu yose, kuko ariyo itubabara. Ni kubabara nutu umwanya ubwira abantu, nutu umwanya ushira umutima ku bantu, ndagomba ubwire ukubabara. Reka dufate uyu mwanya rero dusenge Imana kugira ngo Uhoraho abashe kuturemera ibihe bishasha mu bugingo bwacu. Mana yacu, ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye ubuntu bwawe, ndagushimiye imbabazi zawe, ndagushimiye kuri uwo kwizigirwa. Twarakubonye uhindura ibihe, twarakubonye urokora, twarakubonye uzura, twarakubonye utabara, twarakubonye uzana ubuzima ahatari ubuzima. Niyo mpamvu Uhoraho Mwami, muri kano kanya nk'uko ijambo ryawe ritubwira yuko wewe ushobora gucecekesha imifunda maze ikiyaga kikagira agahwekere, niko nsengeye mwene data afise ibibazo mu mutima wiwe. Ashobora kuba afise amadeni aremereye ubugingo bwiwe, ashobora kuba afise indwara imumaze kw'igihe kirekire, abaganga baramubwiye ngo agenda arindire apfe cankwe agendane nayo. Sinzi imifunda iriko irahungabanya ubugingo bwiwe, ariko hamwe n'ivyo turizeye imbaraga zawe, turizeye ubushobozi bwawe, turizeye gukomera kwawe. Ndaguhamagaye Mwami, wongere kuramvura ikiganza hejuru y'umwene data n'izina rya Yesu. Ingwara izimangane mu mubiri wiwe. Ijambo ryawe rimbwira ngo uri ijambo ryawe vuba rikarukiza indwara. Reka ubushobozi bwawe, reka imbaraga zawe, reka inkomezi zawe Mana zimusange n'izina rya Yesu. Uburibwe buri mu mubiri wiwe ndavuga ngo burangire, ndavuga ngo muvemwo. Imbaraga zawe, ububasha bwawe Mana bugendagende abagwaye amafyigo n'izina rya Yesu. Reka Mwami Mana ucishe umuriro, ingwara irekure n'izina rya Yesu Kristo Mwami. Ama-intestin arembeje ndavuga ngo bakoreko, ubagire neza Mwami. Ingwara yariyo yose mu izina ryayo Mwami Mana, uko yitwa kose, nizera ko izina ryawe ari izina rihambaye, mazina avugwa muri kino gihe no mu gihe kizoza. Nico gituma iryo zina risumba yandi ari ryo duhamagaye imbere y'uyu mugwayi, imbere y'uyu muntu arembejwe n'amadeni, imbere y'uyu muntu Mwami ari hirya y'abantu bamutaye, ari mu bihe bitorosha, ari mu gihe c'imbombane, ari mu gihe co gutabwa, ari mu gihe c'agahinda, mu gihe c'umubabaro. Reka ucecekeshe uwo mufunda maze haboneke agahwekere. Urakoze Uhoraho, urakoze ukuri Imana usinyishu y'ibibazo byacu, uri Imana ihindura ibihe kandi uri Imana itabara, uri Kristo umuremyi. Izina ryawe rikomeze kubahwa Mana ubu n'ibihe byose. Urakoze, icubahiro, guhimbazwa, gutazigwa vyongere garuke kuri wewe n'izina rya Yesu. Amen.
Imana ibahezagire, Imana ibagire neza, imifunda yanyu Imana yicecekeshe, maze haboneka agahwekere mu buzima bwanyu. Imana ibagire neza. Murakoze.